Kwakora iki? Hano nari ma repetition y'indirimbo nshaka gukora nshasha, ariko naho nkora ndabona ntaho biriko birangeza. Niyo mpamvu hano hantu ndahaza kenshi ndiko ndamedita ku ndirimbo zimwe zimwe, nkaraba ukuntu banyita underground bikambabaza, nanje shaka kuja hejuru nk'abandi, ako bonyita superstar banyita star. Woduha ntuze freestyle y'indimbo yawe. Iyo ndirimbo ndashobora kubaha freestyle yawe nta kibazo. Nacho tugenda slow. Okay. Numva agahinda kumbuza kwiga, untuma kuragira agateka kanje ukibagira, woba wibaza ko kazoza kanje karihe, ngo nuko ndi imfuvyi sindi umwana nk'abandi. Hello guys, mumeze neza, nibaze ko mumeze fresh, nanje meze bien. Murabona karonka iva mu gatiro, kuri micro muri kumwe na Nkurunziza Eric. So guys, ngyamye mu nzu iwanje inyuma y'urupangu nkangoye n'ijwi ry'umwana, ijwi dasanzwe cyane gose. Kumbe uwo mwana niho akunda kuza gukora ama repetition juste kugira ngo yimenyeze kuririmba. Ni umwana akiri muto cyane gose, ni mu underground. Ciye nsimbira mu cumba aravuga ati reka ntore kamera ndebe ivyo bintu byazanye umwana ngaha juste kugira ngo menye ivyo arimo. So guys, reka tumwegere kidogo tumbizi ivyo ariko araririmba juste kugira ngo dukanigano nawe atubwire eske iyi mpano iva hehe, iri juru byazanywe n'ibikinga anya. So guys, reka tumurebe gatoya tumbizi ivyatubwira. Hello man, vipi? Safi. Peti yangu vipi? Wa? Dogo vipi? Safi. Aho munzu hano niryamiye nkanguye n'amajwi adasanzwe cyane, amajwi y'umuntu mbona umenga n'umuntu w'umujina akiri muto. Aha anyi waraje kwakora iki? Hano nari ma repetition y'indirimbo nshaka gukora nshasha, ariko naho nkora ndabona ntaho biriko birangeza. Niyo mpamvu hano hantu ndahaza kenshi ndiko ndamedita ku ndirimbo zimwe zimwe, nkaraba ukuntu banyita underground bikambabaza, nanje shaka kuja hejuru nk'abandi, ako bonyita superstar banyita star. Ngo arangije kumzura kubera ibintu arimwe ngaye inyuma y'urupangu wanje, acambwira ngo akowe bamwita ngo underground, ngo yitwa underground, ngo akowe bamwita ngo superstar, ngo tumamwita umustar. Weko twakwita umustar bro? Jewe birambabaza aha mu quartier iwacu, kumva hari abigira ngo n'abastar atabwo bandusha, mugaje nkitwa underground mbona ndabarusha. Arabavuga gasumbya B-face n'abandi. Watanga umuziki ryari, mbega byakuje mu gute? Je umuziki nawutanguye niga mu mwaka wa 2, ubu ngeze mu mwaka w'11. Natanguye ndirimba utuntu nyene tw'uburofa, ndateba ndaduga ngera kuri level yo hejuru. Mugabo ndabona vraiment yuko ndiko ndevoriwa mu muziki, ariko akinyita underground, aribo nshaka tuzofume tugira freestyle battle kugira ndabereke yuko ndabaruta. Ngo abamwe Petango canke wanyoye urumogi kuko akunda gusanza imara rupangi wanje. Jewe vraiment si ntari umuginwa, nta nzoganwa. Ikintu nkora gusa hano ndahaze ndiko ndamedita indirimbo nshobora kwandika. None urafise indirimbo zingahe? Indirimbo maze gukora ni indirimbo imwe, ariko indirimbo imwe maze gukora nayikoranye n'undi muntu, ariko narigeze kuja muri competition Yarambabaje gose kuri Buja FM. Wagiye muri inde? Kuri Buja FM nagiye muri competition yo kuririmba indirimbo iharaniye agateka k'abana. Ariyo ndirimbo abo bana bakoranye na B-face. Nanje nari kuba ndimwo, nari kunezerwa gose iyo nza kuba ndimwo, ariko narababaye kubona ntabaye nomine. Niyo mpamvu niko ndevoriwa nanje ubu hogira n'indiganwa iba noba animero ya mbere. Tubwire ubavyumvire gute kuja mu ntuze muri iyo competition? Iyo competition nayumvise kuri radio iriko iracako, baravuga ati muzoze kwiyandikisha, ariko je nagiye nacerewe. Indirimbo uyo munsi nayanditse umunsi tugenda nyene muri competition, sinari bwayimetrize. Ndagenda kuri radio, tugezeyo nagiye kuririmba imbere ntwaye urupapuro,
barambwira ati ijwi nakoresheje siryo amipro niko yambwiye ati nagize ijwi ritari ryo nanje narabona vraiment kijwi atari ryiza ariko ubu narakoze travail narakoze neza ubu ndabona ijwi ryanje ryaramaze kuvayo ego woduha ntuze freestyle y'indimbo yawe iyo ndirimbo ndashobora kubaha freestyle yawe nta kibazo naco tugenda slow okay numva agahinda kumbuza kwiga untuma kuragira agateka kanje ukibagira woba wibaza ko kazoza kanje karihe ngo nuko ndi imfuvyi sindi umwana nk'abandi ndasabye agateka kanje kagarukire so iyo ndirimbo sinshobora kwiheza yose kuko iyo ndirimbo ntegerezwa kuzoyikora ariko sinsanzwe ndi umu R&Bist ndi umuraperi uri umuraperi waduha freestyle y'indirimbo imwe umaze kurapa indirimbo maze kurapa iyo maze gukora niyo ndaguha kapera iyo ntarakora sinshobora kuguha kapera yayo okay kano kana karanyemeza yo on the beds kaba keza nanje nkakaregeza kama bumi boreza ndatacinga gatwenga bam bam kakamera nkakarota muri dream the best kamvura stress karankorako je nkaboregwa tuli muri lum je ndanezegwa akakana ndaranda karota kararyoha kandutira mata ku mutima wanje ni nk'ikimata mu rukundo wanje niyo gafata kuri mento ninga bro karakubita karushana rambo na ka beauty kama karifiti kajesha urukundo 3 4 Wotubwira akazina kakubustare nakahe zina nitwa the best ariko hari abantu benshi bakunda kunyita mkali wa Kajaga nuwo uwo biharira sindamwumva I'm the best one from Kajaga yes mkari wa Kajaga the best none kwe kukunda kuza kurimbira mano mazi hepfo tubona ni mu mice hano aya mazi yo ndaravye gusa ndayumviramo ikintu ndashobora kuririmba ikintu mfatiye ku mazi cyangwa mfatiye ku bantu bakora ibintu ngahafi yaha aha hantu hari souple hameze fresh niho hantu mbona heza ho meditanda none nk'ubunye wo gusaba ati duhe akarimba ubunye ugafonda ubunyene apropo nyene y'ibintu uri kubona ngaha wodufasha wo gakora nta so no gakora bivanye n'ukuntu ndakamedise ko ahanyene duhe gatoya nka misegonda 30 misegonda 30 mbona mazi atemba yo abandi baririmba umwanya niruka narondeye ubuzima hano narindi ndariko ndamedita turi kumwe n'abajama niyumviye sometime nabikoze sana so iyo niteguye sho uramfatiranye ariko uramfatiranye bo mani sindagufatanije umugabo urabizi nayo ko mvyuye kamera urabona inyuma y'urupangu uri inyuma y'urupangu gwe wanje nari ndyamye naye nduhutse nza numva amajwi cyanavuga ati no qu'est-ce qui se passe inyuma y'urupangu rwanje kamvyuke nze ndabeca sanga ni wewe guy none ndakubazi amipro amaze gukubwira yuko ijwi ryawe kabisa ridatotse mugabo afite indimbo nziza wavyakiriye gute jewe nta so je nta na kimwe niyumvire mu mutima gusa narabaye mvuga ati competition je abandi barapasije jewe nanje ndahomvye wari wumva ukaniye kuri mbana na B-Face kubera iki jewe B-Face ndamukunda gose n'umuntu nkunda mu bastare ngaho mu Burundi nkunda B-Face aza ubwa mbere ndakunda ukuntu aririmba ndifuza kuririmba nka B-Face ego vraiment iyo ndoto yaje uramutse urose chance zo kumandanya mu muziki ugatera imbere nuhe muntu wumva cane wokora indimbo ubwa mbere indirimbo umuntu twokorana indirimbo bwa mbere indirimbo umuntu twokorana ni Natasha ndamukunda ndamukunda vraiment ndakunda ukuntu yifata ari muri clip ukuntu aririmba cyumva urayizi atari guys umwana bizi indoto zidasanzwe murayibona namwe so guys akajambo kanyuma rero kubatwumviriza nashaka abatwumviriza bose bamenye ko mu Kajaga abantu bigira abastar batari abastar nabigira aba superstar hari ikintu my friend hello different between the star and the superstar iyo nawe niya different hari aba superstar no vuga ndagwenga for example the superstar hariho Fizo
hariho Satbi, hariho Kidomo, hariho Natasha. Abo nibo the superstar. Hariho abastar n'aba underground. Muri bajya rero bajya abantu baririmba. Harimo aba underground. For example, aba underground mu muziki mu Burundi. Hariho Fabilove. Ujya asinda mu considera nk'umustar. Ujya no mu underground. Ariko jewe sindi underground. I'm the star. None kweko wigize umustar gusumbya Fabilove je nukuri nandusha kwandika ziga ziga beat ziwe kabisa zirabomora urumva zirabomora. Wowe baza ko ziya beat adazigurikwa n'abarundi kubera numvise indirimbo nyinshi ziwe nibaza ko ari beat yo bateresharja. Sinumva yuko ziga beat za Fabilove beat kabisa zohabo mbwira ngo Fabilove ngo ni umuntu watari. No, B-Face, the best one, the best rapper. Yes. Umva wewe mu mutwe haza B-Face niyo muntu wa mbere wumva nyene ko Imana iguhaye nyene ko ukora indirimbo, niyo muntu wa mbere ukora indirimbo hama Natasha. So man, uzigituma none nitwa the best. Jewe nitwa the best. Mfatiye kuri B-Face. Yeah. Guys, uyu mutipe nasanzwe. Yes, urazi aka kazina ka B-Face ndagakunda, ariko nshaka kumenya insobanuro yako. B-Face and me, I'm the best. Urazi gituma ndikwa the best. Ndakunda data wanje. Iyo D ni daddy. Daddy best. My daddy is the best. Yeah, ngutera kumena the best my friends, kwa kumena the best aho twamusanze just ahantu nye nko twatangwe tubabwira aho twamusanze ahantu akunda gukora ama repetition just umuntu yikanze avuga qu'est-ce qui se passe mu rupangu rw'umuntu aya masaha ibiki ko hari amasaha yo kuja kwegereza umwana ugaca wumva umureka atendura inyuma y'urupangu se kwa ibiki nibi mugwo sanze ari umwana afise impano zidasanzwe cyane gose. So guys, igigano cacu kirangiye reka tumuhe abwire akajambo kanyuma. Black TV Black TV ndashimiye gose, ndabashimiye ariko mumbabare kuba n'abakanguye mu gatiro kanyu. No, nta kibazo ushaka kuzozoza kwa repetition mane. Je sinzo gusaba amafaranga yo kugira yo kuriya kino kibanza. Niyo mpamvu tubamandi ya nature ni ugupartager akakayaga kazana nga kuri aeroport, ni ugupartager akakayaga kazana ha mu mazi kakamoto genre kakamoto k'ivyatsi ibintu nk'ivyo, ni ugupartager byose kugira ngo umunezero tuduge mu twese. Nta kibazo uzaza kwa repetition, nta kibazo mwene wacu. Ça merci mtama.